ikiza cya mbere nabonye kuri Amsori ni sinema yahuje abasani benshi bava mu magroupe menshi atandukanye. Nukuvuga so ikintu kimwe gusa bakoze muri Amsori n'ubumwe bahuje abasani bava ahantu hatandukanye barabahuza ahantu hamwe. Dodo mbwira no kuri amashetani wayakuye he? Ndayavukanye. Warayavukanye? Nubu uracafise? Nta mugabo ufise? Nta mugabo afise? Nta mugabo wo ufise? Wendo nyihakane nakwereke. Ndamufise sana. No. What up? Hey Stevens. Ndabarukiye cyane nizera kandi ko mumeze neza kundi mwanya kandi nongeye kugaruka gukorana namwe ariko no munsi vraiment mu mateka yanje ni ryambere mvumbuye. Hariyo team iri kirakina film bikora neza cyane, team ya Sami bayita hajya gute? Rukundo TV. Ni team nziza bikora neza murabizi. Twaronse ama commentaire yanyu kubijanye na film yacu Amsori. Tukabona umengo ari ukuntu mugomba kubivugira hamwe yuko bakora neza bagira iki. Rero mvuga ati ahubwo reka ndabegere mvugane nabo ko Amsori bose maze twaravuganye nabo. Kuma rero nanje kugira ngo bariko bagira repetition ahantu nkaho. Ngiye nk'umuniga uno munsi murazi ko ntahora ndabikora ko vyabaye ngombwa ni sawa. Sami ari he? Ingo nyumbwira hari. Sami ari he? Ari he? Ahi nyuma. Bariko baragira iki? Bariko barategura filime badawukina. Bari ngahi nyuma ko niyo ndababona. Sawa. Cameraman wangu sasa. Sami ari he? Bariko barakina nga. Wewe tunaenda kimya tunaongea tunapiga story nabo. Hodi. Ni sawa? Meze neza. Uraberewe. Okima. Manager Sami gute? Ya pumazo. Meze neza. No petit ko nyuma ni vitu gani? Huyu iko napima sauti huyu. Anapima sauti. Alikuwa anapima ijwi. Anapima tu sauti huyu. Uliacha kuvumbura. Mimi napima sauti sawa sheri. Makabizi konga. Wewe naje uraza gusoma. Niko ndaramukanya. Umuntu afise iminwa nkaka. Sheri yo sinda gusoma wewe. Yo. Abana mwarabigi. Nohera ngo uravumye. Sawa wazi. Mzee Chiza. Niaje? Undi wamusomye yansomye sine. Ego ntacu banze mukuboko none. Kareka. Chiza ni sawa none. Fresh. Meze neza. Nje gutembera wazi. Mvuye hari imbere nako ndakora. Bro, hivi vinahitajika. Hapana sio kipindi. Si tunaongea Nanye gusara ikiganiro Sami tuzogikora ryari none. Ikiganiro ma. Nta kiganiro ko rafata no. Oya ariko arapima amajwi. Mani uko rafotora. Ifoto. Yitwa gute? Fabi 1. Wali yapare ko atana battery fisi. Toka. Wapi kwe? Wowe harimo battery. Oya. Ko yarakomeye. Mani we turabazi mani muri kino gihe musigaye mukoresha n'amatelefone aho Sami kuri recording. Telefone ngi twara. Yibike tuvugane wayibitse. Mani. Izimye. Zashayo tutangira ikiganiro. Ayo manda kubaze. Umwobo w'urukundo. Inspiration yaje gute? None mani wavuze ko atari kiganiro. Oya tuko turavugana. Tuzane microphone amatyo tuvugana. Naye nk'ubu wasanga hari ukuntu mbika ibintu mu maboko amajwi nkayatwara nkaterera mu mashini yanje naho. Mani uba diamond. Kubera ko mwiyumvira je mutiyumvira ibintu by'Imana muce mwumvira ibintu by'amashetani ubunyene. Script nziza. Yo script wirega kora muri doc irahaba yafite motororo. Ngongwe. Mani ufite motororo. Ni telefone ngendana. Ijya niyo kwitaba kuri WhatsApp konyene. Iyi nayo niyo kwitaba kuri muri biro. Be mani wokorera aho kwanza. Woje kutuza bijya nituzi na televiziyo yiwawe ariko ukorera hehe? Je sinje gukora amana yanjye. Sawa ukora dusa. Nta bashitsi mukeneye? Nta bashitsi. Abashitsi turabatumira bakaza. Babwo munzimana. Munzimana. Usanze two turagiga. Ntimujya. Uraza amahera muko murayora mu mwobo w'urukundo. Ariko banza umbwire sana. Banza umbwire kwanza. Bijya zina ryaje gute? Umwobo w'urukundo. Jene inspiration yavuye ku Mana nkuko nawe wavuze yuko. Avuye ku Mana. Hari umuntu aheruka gupfa. Mbe yarapfuye ariho. Hari umuntu aheruka gupfa muri episode imbere ya kangahe? Nuwa. 18. Umugore wawe? None umuntu wamaze gupfa caza kandi ngakuba. Si yarapfuye burundu. Javre yarapfuye.
nagoma mwe ngo guys ngo Sami yarishe umuntu nta bantu dufise nta bakunzi no muza ko turaba nitwe turakamera mana yanje ariko nimba muza kubibona bishitse tukakora amangetengere tukabizana Sami yarishe umuntu vya vrai wamwishe gute sije namwishe mano wamwishe nuriya haje uriya mugabo yirabura wano ubona umuntu yirabura numwicanye uyo sha mubaze wumve vraiment wano ubona ko musa no bro nta kiganye ko turavugana bisanzwe uca wica umuntu gute jewe ni kwa mfano bro ni kwa mfano sasa iko wapi ule mtu mwaje patikana tena aracyarimbye kubera yarakoze cyane duherere ifoto yo tumupost rest in peace tutafala rest in peace yako mfano na yeye naringiye ku muntu naringiye sinaringiye ku foto uyu ndibutse n'uyu n'uyu nyene uyu niwe yavuze ngo yinjiye ukumbo namubonye ngo amavuta aracamota ni wewe ngo rero umbwire nawe ni sawa meze neza je nitwandi mwana w'Imana nitwa Donata Dodo ujya muntu yinjiye gute nujya genda umwumvize amavuta kwanza kwa riyo ngo motereza niwe nawe bagucunga kuri kumotereza umuntu gute ubwo no tumukorera iki umwicanyi bamugira iki nukumunyonga ariko Dona maze dutangura meze neza yona mani wo musuzoza kudusaba kigano tujya tugiranye mboni kuvuga yuko uno munsi nashaka mvugane namwe gusa gatoya ndumushitsi mu nyakire neza je ndashaka kumenya d'abord ndamaze kumva amakommentaire ndamaze kuronka amakommentaire menshi ni wanyu moranza nkayasoma about I'm sorry n'umwobo urukundo ngo harimo ibintu by'iki niki urumva urike tuko turateza imbere igihugu ni ngo harimo iki niki ngo bamwe bagashaka gukompara amafilm ariko ndabona umengo ntibinahuye kandi turishima kubona ino hakogwa igikorwa ino hagakogwa ikindi ku ruhande rero gwa Sami ni wewe cinema tugite ko ari gwawe cyorongoye none Rukundo TV wanje ni Rukundo TV okay ni worongoye Rukundo TV ariko oya Rukundo TV rafise umuntu ayirongoye bamwita Auguste ari muri Amerika uri umuvugizi wayo ntaco ijya I'm sorry kuri wewe uramaze kubibona wayakiriye gute ijya filme I'm sorry ni filme nziza cyane ni filme nziza kandi abarundi vraiment merci beaucoup abarundi tuko turakora ibi nivyo bintu bituma panakwa changamoto muri game so I'm sorry ni filme nziza cyane sindayikurikirana yose ngo ndayimare kuko nayo bonye ntibarayiheza mugabo kuntu mbona vraiment bakinye vraiment bakinye neza ikintu wowe warabonye muri I'm sorry kuko nta muntu yikwiza byose ikintu wowe warabonye muri I'm sorry vuga ati twebwe muri mu byo tuko turakora tukironse natwe kumbura ivyo twokora byo kwiyongera gato ya nicyaha muri I'm sorry kino nk'icuma bakoresheje peut-être cyangwa akantu bashizemo kakabijya sinzi ariko je ndumukinyi na karorero ushaka kubona ikintu ati muri I'm sorry iki kintu baragikoresheje tukironse natwe tukayikoresha twokora ibintu bikaze ahubwo I'm sorry Wamaze kubona I'm sorry. None I'm sorry iraruta. Nivyo naje nagomba mvuge. Nukuvuga ngo rero, nukuvuga rero. Ahubwo nyene, ahubwo I'm sorry niyo yarabira kuri umwoboro urukundo. Kuko gerageje no bakoresheje ku mwoboro urukundo me twakinye filme uravyo nyene story y'umwoboro urukundo. Ni story y'ubuzima ngaha mu Burundi tubayemwo. Yapu n'ubuzima tubayemwo ahubwo nyene I'm sorry nibo bari bakwiye kuraba. Kandi ndazi nuwa yandise inspiration ndazi ko yayikuye kwa Sami. Wayanditse? Yapu biraye. Wanditse I'm sorry. Wavyumvise. Biriko biraza. Ntabwo ari kiganiro rega. Rega si kiganiro ni na wetu. Rega dukorego. Si kiganiro ko tuvugana. Ntaco umunota umwe wanyu. Umunota umwe sibyo Dodo. Umunota umwe. Reka dukore. Tubaze Dodo. Abafana kuri Rukundo TV tutakoze hari abantu bababara kuko turi ngaho kugira duteramisha abafana bacu. Okay? Ni wewe wanditse? Oya sije nanditse. Oya je nanditse mu Rukundo. Nanditse mu Rukundo. Uko biri kose byabitswe bavyumvise. Ariko naco. Inspiration peut-être. Ivyiza wakuye kuri twebwe. Okay. Ivyiza wabonye muri I'm sorry n'ivyaha. Ivyiza kuri I'm sorry nabonye. Ikiza cya mbere nabonye kuri I'm sorry ni cinema yahuje abasani benshi bava mu magroupe menshi. Atandukanye. Nukuvuga so ikintu kimwe gusa bakoze muri I'm sorry ni ubumwe bahuje abasani bava ahantu hatandukanye barabahuza ahantu hamwe nico kintu cya mbere vraiment bakoze ikintu ciza cyane kandi boss wabo kandi niwe boss wanyu mu byukuri yarakoze ikintu gikomeye cyane kuko gufata kundi iyi ukabahuza ahantu hamwe ni ikintu ciza cyane kandi I'm sorry nayo irakora umuti merci beaucoup muko muragerageza muko muraza c'est bon ariko kandi namwe ejo kumbure wewe barashatse gutora nka Samati nawe ingo uyunge nabandi duhiteranye kugira mukore umuti nkuko wabivuze uzoba uri ready bro kuyitaba ko kama
bro ntabwo uje kuma invitation nga kuri kamera tuzobivuga Ni wayironka uzoyitora. Bivana niki? Bivana na histoire mugira mukindi. Urumva bivana na budget. Mwe mushaka budget yanga. Bivana na histoire none utegura budget utazi histoire. Urunwa ngo amusore yaratwaye amafaranga menshi bro. Urunwa. Ego bro. Cyambere Chiza ni sawa. Monyanga nimba ndikizi. Ndamusano ne Chiza. Ndakuramutsa kangahe. Ino mwe nahejeje mushake mu buratangura Dodo nawakina ivyo ndamubwiye no munsi. Dodo ni sawa tuvuge buke ni batwumve. Ariko wovuge cyane. Nagomba ndakubaze. Amashetani yo kumoterwa kugira kuntu yakura he. Amashetani yo kumoterwa gira kwanza tura. Ndakajya umuntu. Uyakura he. We nta birozi ufise. Ntarabapfu muri gero ujako. Ayibonye. Mvugisha ukuri. Twara hahure ubwo byaneza usangiye. Ahubwo mbwira nzokuvumburireyo. Dodo mbwira no kura amashetani wayakuye he. Ndayavukanye. Warayavukanye. Nubu uracafise. Nta mugabo ufise. Nta mugabo afise. Nta mugabo ufise. Wendo nyihakane nakwereka. Ndamufise sana. None nawe yoba yagwaye rero gushika kuri umwanya. Uko namwanduye. Umbasama yagwa na mashetani ibirozi. Yo pole sana sha. Yo pole nzogusengera. Ubwo uzansenge tangu. Reka gukora kore kare. Bye rena gi. Kiragenda bye.